hari abasore bakura n'ubu bari ngaho bagakura bakagira imyaka 30, 40, 45 bataragira niyerekwa ryo kurondera akazi. Mugo wamubaza akavuga ngo ngomba kurongora. Urongore ukiri mu nzu ya nyoko n'inzu ya so, urongore ugisaba indaro kwa wa wundi na wa wundi, urongore urara aho bwije, ubuzima bwawe burakunaniye, ubuzima bw'ugiye kuzana nabyo bizogendana. Nta yerekwa ufise, wategezwa kurondera iyerekwa, kugira iyerekwa ry'ubuzima, kwifata nsharije, ukaba wo kwipangira inzu, ukaba wo kuri ibintu. Ni wabona umusore atagira haba, agenda araraguza, agenda asaba indaro, uwo niya gusaba ikintu uzomubwira ati abo tuvyaranye nabo. None uwo yo gusaba ngo mubana nk'abasore mwe muri mubiki, gira iyerekwa murondera ubuzima, mwubaka ubuzima bwanyu, mubinyisha ku muryango wanyu. Abavyeyi babavyaye mubagirira umumaro, abavyeyi babavyaye mubagire, mubaruhure, mububake, mubafashe. Umuvyeyi araryoherwa yabonye umuhungu wiwe afise icyo afise, ariko ararondera ubuzima, abo mukobwa wiwe afise icyo afise. Kandi ubuzima, abantu benshi urumva ubu rero ngo barize bafise amadiplome, ahera kuwa mbere atembereza amadiplome, azana ngo dusengera amadiplome. Ubuzi bwaraheze.